Padel ni urukino rushasha rutari rumenyerewe mu gihugu c'u Burundi, ariko rusanzwe rukinwa kw'isi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi. Hano mu Burundi rukaba ruhamaze amezi atarenga atatu rutangujwe. Urwo rukino rero rukaba rufise vyinshi ruhuriyeko n'urukino rwa tennis. Nkino muri Afrika turumenye vuba, ndetse n'i Burayi si kera gose, rwavutse mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi kuduga, rutangujwe n'umugabo w'umugwizatunga ava mu gihugu ca Mexique. Afatikanije rero n'umuprince umuganwa wo muri Espagne, bahavuye rero baduza urukino ku rundi rwego, ku buryo ubu urwo rukino rusigaye rukinwa kw'isi yose, ndetse haravutse n'amahiganwa y'abaprofessionnel ajya abakina bahembwa amafaranga menshi nk'uko tubizi mu zindi nkino. Nubwo Federation ya Padel ikiri nshasha mu gihugu c'u Burundi, niyo ijejwe kwiragiza urwo rukino mu karere kagira gatanu ka Afrika. Urwo rukino rurafise amashirahamwe arujejwe, duhereye kuri Federation Internationale de Padel irahari, hagaca haza rero n'amafederation intercontinentale. Turafise nka Confédération Africaine de Padel, ari nayo yari yadutumiye mu mahiganwa duherukamwo mu misi iheze. Hanyuma muri Afrika rero, muri Amerika no muri Aziya no muri Europe naho nyene ni nkuko. Mugo tugarutse muri Afrika, bafashe Afrika rero bayigaburamwo ibice bitanu, amazone atanu, kugira bitworohere gukwiragiza urwo rukino mu bihugu vyinshi. Hangiriye ko noco nababwira ko Burundi muri amahiganwa duherukamwo twaronse amahirwe yo kudutora ngo turongore iyo zone 5 irimwo ibihugu bishika 13. Nitwe tugiye rero gukwiragiza urwo rukino muri ivyo bihugu, tubigisha ingene bategura amashirahamwe yabo, amasociation de Padel, tukabireka ingene bubaka ibibuga ko twabaye mu bambere bavyubatse muri aka karere. Muri Afrika yose nibaza ko tutarenga ibihugu 10 urwo rukino rumaze gushinga imizi. Muri kazoza katarakakure, Federation ya Padel mu gihugu c'u Burundi nizotunganya amahiganwa mpuzamakungu ku rwego rwa Afrika. Subira inyuma gatoye ku bijanye n'iryo higanwa twahoramwo ryagitawe n'ibihugu indwi, harimwo Uburundi, Afrique du Sud, Egypte yari yatwakiriye, Madagascar, za Tunisie na Maroc. Hariho abaturusha, hariho abamaze kugira intambwe isumba iyo twebwe turiko. Twebwe turacari bashasha, mugabo twarabwirageje gukora ivyo dushoboye, turakina bararyoherwa. Novuga ko twaronse n'ubushimwe, harimo nako yuko ari equipe yigenjeje neza mu zindi zose. Hanyuma twaciye tugira ko dusaba ko amahiganwa nkayo yobera mu Burundi mu mwaka uza, mugabo dusanga hari abadutanze igihugu 2003 tuzoja muri ayo mahiganwa nkayo nyene mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Uburundi bwaciye buronka rero 2024 muri tegura rero kuzokwakira abashitsi bazoba baje gukina urukino rwa Padel ngaha mu Burundi ku rwego international. Federation y'urukino rwa Padel mu gihugu c'u Burundi ikaba iriko iritegura neza mu bijanye n'inyubako. Kuri Entente Sportive de Bujumbura noronka kanya ashobora kuhicisha akaja kuraba, muzosanga turiko turagira inyubako za kijambere n'ibibuga biri ku rwego mpuzamahanga, ku buryo n'amahiganwa international tuzoyakira tankomanzi, kuko dufise ibibuga bikwiye. Ko narumvise ko muri no misi ama Federation Internationale aratanguye kuza arakontrola ibintu by'ibibuga, ama infrastructure y'amasport amwe. Urumva natwe rero ico twaragifatiye ko kugira baze basange twiteguye bikwiye.